n'umutekano politike na diplomasi duca mu bice bigiye bitandukanye tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze cyangwa se uko bimeze kuri tere y'imirongo y'imbere ku rugamba. Nyamuneka ku munsi w'ejo nibwo delegation ya M23 cyangwa se intare zasambwe yari imanutse rwose gutya yerekeza i Bukavu, ariko murabizi yuko nyuma yaho gato hayisaho conference cyangwa se press conference y'ibanga rikomeye cyane. Nyamuneka nababwiye nti ibi bintu mu byitondere bigiye kwa rwose kwa buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye kwa rwose iby'amaso yanyu atigeze abona cyangwa se hagiye kuba ibindi. Yes, ni ukuvuga ngo rero byinshi cyane bigiye bitandukanye ngira ngo tugiye kubyinjiramo tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kuba updating mu bice bigiye bitandukanye turerekeza mu gihugu cy'u Burundi tubabwire yuko guhera ku isaha y'isa 9 n'iminota igera kuri 15 aribwo umurongo w'ingabo z'abarundi warushoreranye rwose hano ku mupaka wa Katumba umanuka werekeza hitwa Kavimvira. Aha n'ahandi bari bagiye bakaba bari bagiye mu mujyi wa Uvira. Ese bari kwitegura iki? Ariko Nyamuneka iyo mfite amakuru hari ukuntu ninjira noneho ugasanga mise nkandagira. Nyamuneka mise nkandagira nakubise nasimbutse andi ukanse cyangwa ugasanga sinsuje abantu simbanze bakire. Ubwo rero rwose Nyamuneka reka manze niyakira abantu badukurikira kuko n'abantu b'ingenzi bagaciro cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi. Tubasanga muri Coline Mujejuro, tubasanga muri Coline Mulangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu yandi makuru nagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Basi ibyo gusa kandi badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari n'ahandi hagiye atandukanye. Tubaye ikaze ariko kandi rwose Nyamuneka usanga bari hano Kongo bakaba ndetse no kwa Yoweri Kaguta Museveni. Si ibyo gusa kandi badukurikira ari benshi by'umwihariko baba bari mu bice bya hano zanuza za United Kingdom, baba bari mu Bubiligi, baba bari mu France, baba bari mu ntara gatatu diaspora ni Canada n'andi hagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nyamuneka rero munyemere babwire yuko muri ano masaha mbazaniye icyitwa makuru adasanzwe, mbazaniye icyitwa imiripuko, mbazaniye ibyitwa bya nyamugigima. Mugiye kuba byo rwose mwumva byinshi bigiye bitandukanye. Bikarero Nyamuneka reka mpite ninjira muri ibi bintu cyangwa se mpite mu bitambanguro ninjire mu cyitwa imfunyamfunyi mbabwire bimwe mu byo tugiye kuba rwose tugarukaho mu minota mike cyane. Murabizi yuko rwose ni matatura namara kwimatatura nkahita ndeka umuvandimwe akinjira by'umwihariko nawe akatubwira uko hirya no hino ku isi bihagaze cyangwa se uko byifashe. Ntabwo ndi butinde rero munyemerere mbanze mpite nkomoza ku nkuru iremereye cyane. Ni inkuru nahoze nkurikirana ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru rwose nahoze njyamye amajanja kugira ngo tuze kuba tuyireberaho hamwe. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu mu minsi itambutse cyagiye kigaragaza ibimenyetso byinshi yuko kigiye kwisanga mu makuba aremereye cyangwa se yuko hari byinshi biremereye cyane kirimo kiradiringa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi diru zarabaye rero Nyamuneka ariko ibiri kuvamo hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi amakuru turimo turakira nuko hari byinshi cyane ubumvikanyeho bigendanye n'ibyo tugiye kuba tubabwira hano kuri izi mikoro zacu gatanu kuri gatanu. Turaje tubabwire diri ikomeye iri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo, ni hagati ya Tshisekedi ndetse na Neva. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye birimo biratuka mu bya Bujumbura, mu mujyi umaze iminsi ugaragaramo movement militaire y'abaturage benshi, mu mujyi umaze iminsi abaturage bavuga ko ikijyanye n'umutekano kidahagaze neza. Turaje tubabwire uko situation ihagaze. Hari benshi mwari mukeneye kumenya ese situation ihagaze cyemeze bite mu mujyi wa Bujumbura. Turaje tubabwire. Turaza gusimikira mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapodetinga. Muraza kunyemerera tugaruka gato ku kibuga cy'indege tubabwire uko situation ihagaze. Hari amakuru menshi. Turaza gusimukira hano za Kibira tubabwire iby'ingabo nyinshi cyane zatonda mu murongo zimanuka ku mipaka ya Katumba n'ahitwa za Kavimvira zinjira muri Uvira. Tubabwire ibyafu ndetse n'ibyo zigiye gukora hari ku butaka bwa RDC. Turaza kubakiriza inkuru idasanzwe y'ibijyanye na CNDD FDD Nyamuneka imaze iminsi ihindaguranya abayobozi ndetse ibi bikaba birimo biraba mu gihe cy'igihugu cyitegura amatora mu mwaka wa 2027. Ibi bintu bihatse kibigamije iki byose gatanu kuri gatanu mu gihe kuba mumenya uko situation ihagaze. Ariko icyo nababwira cyo
nuko ibi bintu witwa General Neva nibitamukoraho biraza kumufasha ku rwego rukomeye cyane. Turaza gusimbukira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuba updating gatanu kuri gatanu. Turaza kubabwira ibice byabaye bifatwa n'intare zasarambwe birimo za Kaniyora rwose ariya rwose za Walungu, Nyamuneka. Iyi rwose teritwari yamaze kuba rwose igenda ifatwamo ibice bigiye bitandukanye, sinako gace gusa, hari n'akandi tugiye kubabwira, ndetse n'ibyo intare zasarambwe zikomeje mu rwego kugira ngo zikomeze zitange umutekano urambye kwa buriya butaka bwa RDC. Umuriro watse rero urugamba rwamaze kuba rwose rugaragaza neza yuko rugiye guhindura isura nyuma yuko ku munsi w'ejo delegation ya M23 yimanukiraga yerekeza i Bukavu. Ibi by'amasezerano cyangwa se iby'ubutumirwa bagombaga kwinjirayo cyangwa se kwinjiramo gitwa muri Katari, byose intare zasarambwe zamaze kuba zibitera amaboko cyangwa se zibitera inyuma. Impamvu ni iyihe? Murabizi hari byinshi byasabwe n'izi ntare, ndetse birimo kuba imfungwa zabo rwose zigera kuri 700 zigomba kurekurwa, ndetse bakongera kubahiriza ikijyanye n'icy'abaturage basaba banki zigafungura n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero leta yacinze asa nyuma yuko ibyanze ikavuga iti nyamara aho kugira ngo ibintu tubyemere turaza gukomeza kurwana, Nyamuneka ibigiye kuba byose muze kubirebesha amaboko yombi. Abari bamaze iminsi bavuga bati tumaze igihe tutabona ibice biri Tombe, tumaze igihe tutumva intare zasarambwe Tombe, Nyamuneka Tombe yatangiye. Reka tubanze gato tugaruke mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tuze kwinjirana neza ku butaka bwa RDC. No kuba mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD ibyo bikomeje kuba gateranzamba. Abayobozi bamaze iminsi bashyirwaho ku rwego ruri hejuru, ndetse iri shyirwaho ry'abayobozi ryaramaze no gutuma mu gihugu cy'u Burundi ibintu bihindura isura. Byamaze gutuma Nyamuneka abarundi benshi bikanga, barimo baravuga bati se nimba ibintu birimo birakorwa mu gihe twe turimo turitegura amatora ateganijwe biraza kugenda ari tubundi, ibintu ntabwo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye. Nyamuneka rero ibyo bintu byamaze kuba bikorwa, ariko nubwo birimo birakorwa amakuru njye mfite atari ivumi nuko iki gihugu cy'u Burundi ibi byose ari umupangu by'umwihariko uremereye witwa General Neva ndetse na General Prime Niyongabo. Aba bakaba ari nabo navuga yuko bayoboye igihugu cy'u Burundi. Ibi rero nakomeje kugenda bikurikirana, Nyamuneka nsanga uwitwa General Neva mu gihe atari kubikora mu mwaka, ntabwo ari kubikora mu mwaka w'2026 byari kuzagorana, kuko abanyapolitike benshi bari kuba barahagurutse baramenye ese uwitwa General Neva arashaka iki, bimeze bite. Byose urumva byari kuba ari ikibazo gikomeye, ariko kuba ibi byose Nyamuneka bikomeje kugenda bibaho, navuga ko ari ikintu cyiza, ariko nanone mu gihe ashobora gucunga izamu rye nabi gishobora kuba cyamugwa nabi. Uvira Bujumbura, amateka agiye kwiyandika, kandi tuvuze Uvira Tombe nicyo kimwe no kuvuga Bujumbura Tombe. Mbega abantu dushobora kwibaza uwitwa Perezida Ndayishimiye Neva ninde, mbega ku kazina kavuye he ka Neva? Ni ukuvuga ko igihe Uburundi bwaganira na CNDD-FDD kiri mu ishamba, iyo bagomba ko ibiganiro bitaje imbere barungika delegation iyobowe na Neva, kuko yari umuntu ibintu bijanye n'ibiganiro atavyumva. Iyo bifuza rero guhakana ibivugwa mu nama z'imishikirano yabera Arusha, batuma Neva babazi yuko atakintu kiza gucamwe ibintu bijanye n'ibiganiro ataza kuvyemera. Rero nuno munsi turabona yuko atarahinduka, ibintu by'ibiganiro kuganira ntabwo avyumva. Ngira nico catumye ariwe yoba yarakomanaje umutima wa Tshisekedi amusezeranira yuko intambara azoyitsinda, kuko murabona no uko aguma avuga ko afite igisirikare gikomeye gishobora gutsinda igisirikare cy'u Rwanda, gishobora gutsinda M23. Rero Uvira agahinyuza kuri Bujumbura na Neva. Rero hari byahindutse kuva intambara itangira Bunagana kugeza bafashe Goma. Uvira bambe bafashe Goma
na Bukavu n'ibindi bice byinshi bimaze gufatwa muri East Congo, ni nkaho East Congo yose isa n'imaze kwigarurirwa. Ubwo rero uko intambara yatangiye nagomba ndababwire ko hari ibyahindutse nabyo ni bijanye no kwiyongora kwa SADC, ibihugu bya SADC mu ntambara iri kubera muri Congo. Ibyo rero byarahinduye done y'abariko baragwana muri East Congo canke ibuvira, kuko ibuvira nababwiye ko ariho hagiye kubera intambara decisive, intambara byigaragara ko agasagara gatoya ariko kagiye kuberamwo intambara ikomeye izokwandika amateka y'abahizi mu bijanye n'ivy'intambara. Utivyo ubikuye kuki? Nagomba ndababwire amabloke ariko aragwana muri Uvira. Amabloke ariko aragwana muri Uvira, ico dukwiye kumenya icambere, Uburundi nibwo buza ku mutwe. Burya Uburundi nibwo buyoboye iriya ntambara ikwera muri Uvira, kuko ni nabwo buyifitemwo ubuhombe bunini. Nico gituma kugwana ku Burundi ku gisagara ca Uvira nico kimwe no kugwana gupfa no gukira kwa guverinoma ya Ndayishimiye, kuko ugutsindwa muri Uvira gushobora kuviramwo ugutembagara kw'intwaro ya CNDD FDD iyobowe na Ndayishimiye Evariste ariwe bita Neva. Rero iyo bloke igizwe nande? Birashoboka yuko igizwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, hanyuma hakaba imbonerakure ziza ku murongo w'imbere, hanyuma hakaba FDLR, FLN, ziriya bita P5 zose na ziriya zo kwa Kayumba Nyamwasa zose ziba ziri poperekeranije hamwe, hakaza mayimayi z'ubwoko bwose murazi ko zihurikiye muri Wazalendo. Hanyuma idone yiyongeye ko itarimwo ni ababirigi rero buriya baserukira abanyaburaya. Iyo ubonye igihugu kimwe cy'Uburaya mu bintu by'amadiri by'intambara, uzamenye ko kiba giserukiye ibihugu byinshi, kiba catumwe n'ibihugu byinshi by'Iburayi. Rero ababirigi baje kwiyongera, kuko urabona ko bari no kuri fronte yiriya za Warikare vere Kisangani, nabo bari kuri yo bloke. Ababirigi nabo rero urumva baravuze bati ibihugu twakolonije, amakode twasize tuhasize, amasetape twasize dusinze bigire bibomoke, ibintu bigire bihinduke. Baravuga bati rero reka tugende natwe dushiremwe akacu karenge. Rero abandi bantu bashobora kuba bari kuri yo bloke nubwo abantu bo muri SADC, ibihugu bimwe byo muri SADC byagiye, ariko birashobora kuba bifasha mu buryo bw'ibigwanishwa canke bigatanga amafaranga, cyane cyane aho ndagomba kuvuga nk'igihugu ca Tanzania, South Africa sinzi, ariko birashoboka ko mu bari bashigikiye iyo bloke ya mbere yari igizwe na FARDC, yari igizwe n'abari abantu bose ya Kongomera yose, takataka yose yari nyuma yabo. Urumva birashoboka n'ubu ko ari bamwe bagishigikiye. Bloke ya kabiri igizwe na M23, tubwigizwe na M23, ariko nkuko bakunda kubivuga ko u Rwanda rubashigikiye, ntabyo tuzi, u Rwanda ntiruravyemeza ngo ruvyemere, ruvuga gogo ko kwashizeho ingamba zo gukingira igihugu cyabo cy'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano no gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo, kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya, igihe cyose hari ibintu by'intambara, burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu barekikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda, kugira ngo bakomeze ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo. Abo kenshi nibo bakorana na babazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu,
bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barirongeyemo ayabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze nuko zifashe. Ico gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha passport imwe. Ivyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda badakunda abaturage babo, baba bakora nyene ayo madiri yo gukora n'izo ntambara, ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, ibyo sino bideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo, kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara ziriko ziraba, burya abantu benshi barwanira inyungu. Hariho ba ventriotique, abona bagwanira inda zabo, barimwo nabo nyene bagwana intambara. Hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu byabo, aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba na introduce none mu ntambara iriko irabera Uvira ku mupaka w'u Burundi, ababifitemo inyungu n'abaye. Reka tuvuge nka DRC, nta nyungu nyinshi ibona yo kugwana Uvira, kuko isa n'iyatakaje igice cyose ca East Congo, kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsindira iriya ntambara, ivyo byo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara ico arico. Nico gituma rero buriya Kongo ahigeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ivyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira, bakumvikana. Hanyuma bamara kumvikana, nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera. Na ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ivyo byose ni biganiro by'intagihe, ni biganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muriza mu Burayi n'ahandi. Ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse, ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro, nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera ibiganiro, burya nka igihugu yo kimaze kwemera ibiganiro kiba camaze kubona ko catsinzwe intambara. Rero Kongo, guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara, kandi ni byiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi rero burya ijya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, nuwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'u Burundi nizo ziriko zirita kuwa amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Burundi bufitemo inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare. Ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda ijya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Burundi budashobora gutsinda ijya ntambara na busa, nubwo ngira ngo ari gitangaza Imana ikoze. Burundi ntabwo bwashobora gutsinda ijya ntambara
turavye Uburundi burakenye cyane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhangana n'inguvu zigiye gufata igisagara ca Uvira. Ikindi ca kabiri, ingabo ziri ku murongo urabona y'Urwanda na Mayimayi, abanywa rumogi ba Mayimayi, abanywa rumogi imbonera kure, abanywa rumogi bariya bawazarendo bose kongoromera, ugashira ko nyene abarundi. Igisirikare cashinjikajwe n'indyane z'amoko, igisirikare kigabaguye, igisirikare kitizewe, igisirikare kidafite ibihagije kugira ngo gishobore guhagarara. Urumva ko bigoye ko ushobora kuvuga ko Burundi buhari icizigizigi cyo gutsinda ijya ntambara. Ikindi ca kabiri, yenda tuvuge ababirigi, erega ico bakwiye kumenya abanyafrika, nta gihugu c'Uburayi coza kugwanira igihugu ca Afrika. Oya, burya baba baje kuraba ibijanye n'inyungu zabo, ariko buriya ni bamara gufata Uvira bagafata Gatumba, uzaza ubona bari ababirigi biyuririye indege bigiriye. Hanyuma Ndayishimiye n'ingabo ziwe n'intera hamwe mbonera kure, FDLR, FRN, ikongoromera zose, wazarendo, abantu bose baba indiscipline bari ku murongo hariya, nta kindi bazokora atari kwinjira Bujumbura bakanyaga, bakavyora abantu. Sinzi abatutsi basigaye mu gihugu, abanyamurenge bari mu makambi, sinzi ko bazoshobora gucika ku icumu. Ivyo rero nivyo byonyene bashoboye, na ivyo kuvuga ngo butsinda intambara, ivyo urumva ntibishoboka. Burundi bwari bufite inyungu bwo gutsinda intambara muri Uvira, ariko ndabona ari ibintu bimeze nk'indoto, ari ibintu bitazoshoboka. Rero ibihugu nabyo bya Amerika bifite inyungu, ariko se Amerika izoshobora kumvikana gute no gusinyiranira gute na guverinema z'amabandi nkiriya ya Tshisekedi? Erega burya abanyamerika baratembere muri demokarasi, kandi nubwo nyene baba bifuza gutegeka isi yose, ibyo nibisanzwe. Igihangange cyose umuntu yifitiye ifaranga, umuntu yifitiye ubutunzi, yateye imbere, afite inkomezi za gisirikare, bishobotse ntaco buza adategeka isi yose. Rero les idées hegemonistes z'abanyamerika zirahari. Murabona ko bakumiriye n'Uburaya, kera bahora baca ku banyaburaya, ariko bafashe ingingo yo kwishikira kugira ngo nabo bagwanire inyungu zabo, ivyo barondera muri Afrika, inyungu za hegemoni zo gutegeka isi n'ibijanye n'ubutare baba bakeneye muri Afrika, inganda zabo zikeneye, amasoko baziga muri Afrika. Urumva ivyo byose abanyamerika babifitemo inyungu. Nico gituma abanyamerika n'abanyaburayi, abarusiya n'abashinwa bose rega bari abantu nico kimwe n'abantu baba hegemoniste, n'abantu baba bifuza gutegeka Afrika, n'abantu baba bifuza kuexploiter, guprofita, gutaking advantage kuri ignorance y'abanyafrika. Urumva bari bose ntihagire uzibesha ngo hari numwe akunda abanyafrika. Nico gituma rero ubona bashobora kuza kugwana, ariko iyo baje bariya ntihagire uzibenda mu mutima ngo hari umutegetsi w'umunyafrika, hari inyungu za Afrika baje gushigikira, barya baba baje gushigikira inyungu zabo. Ariko narababwiye buriya nabo ntibazoshishikara baza ku mugabane wa Afrika, kuko birabakwegera urwanko, birabakwegera ibitutsi, birabakwegera urubwa. Iyo bakora no mutegetse nka Tshisekedi, bashobora kuvuga bati leta ya Etats-Unis, leta y'amabandi, ikora n'amabandi yo muri Afrika, ibindi bihugu bikabatuka bikabakengera. Ku buryo rero burya Amerika yamye igwanira icubahiro, yamye igwanira ico bita values. Ntabwo bashobora kugiranira agrema cyangwa amasezerano na guverinoma z'amabandi nka ziriya za Tshisekedi. Kandi n'u Burundi hajya Ububirigi ntabwo bushobora kubashigikira, kuko niba ushobora gushigikira leta ikorana n'abagenosidere, leta ikorana n'abanywarumogi, leta y'amabandi, urumva
burya abanyaburaya ntabwo bazoshigikira Burundi. Narigeze kubaha igitekerezo ndababwira yuko ubu bihugu bihangange vya Amerika, Uburayi, Uburusiya na Shinwa n'Ubushinwa bikeneye gukora n'amaguverinema ashobora gukingira inyungu zabo muri Afrika, haba mu buryo bwa gisirikare kandi no mu buryo ibihugu biba bikora neza, ibihugu biba bitegetse ibihugu byabo neza, ibihugu niyo bihawe imfashanyo bishobora kuyikoresha neza. Ivyo bihugu nivyo bizokorana n'ivyo bihugu bihangange, kuko nabo nyene barabonye gukorana de gouvernement responsable kwa amaherezo bahomba, kuko gouvernement responsable, gouvernement z'amabandi amaherezo zirahenuka, kuko agatu gatekeye amahwa karimena. Nico gituma rero izo leta z'abamabandi, zo leta ziyobe n'abantu barya ibiturire, buriya ntabwo nayo mareta akomakomeye azozizera ngo bakorana, kuko icyo abantu bakwiye kumenya, ivyo gukorana byo bitegerezwa kuhaba, ariko ico Afrika twifuza nuko hoba amareta responsable ashobora kuvuga ngo ivyo bagurisha ntibabigurishe ku giciro ciza, kandi bije mu mufuko wa leta, bigirira akamaro abaturage bose babone dividende, ntivyikwekegwe n'akagwi gatoya k'abantu. Ico gituma rero leta za Afrika ubu ziriko zirahinduka, urubyiruko ruko rurahinduka, utazokwemera kuja muri uwo murongo wo kurwanira inyungu z'abanyagihugu, akaba umuntu wo kurwanira inyungu ziwe, leta yiwe izotembagazwa nta kabuza, kandi nta muntu n'umwe azoza ngo ayigwanirire. Rero nibyo nariko ndababwira. Burya rero Burundi buri hagati y'urupfu no kubaho. Leta CNDD iri hagati y'urupfu no kubaho. Kubera iki? Yemeye kuba bazariyere y'intera hamwe ya za FDLR, ya za FARDC zizoba zatsinzwe na wazalendo babo, n'iyindi migwi yose y'inkorabara y'aba indiscipline n'abanywarumugi badashobora kugira ngo bahagarare. Burya bazotobera n'igisirikare cy'Uburundi nabo, nubwo mu gisirikare cy'Uburundi hoba harimo aba professionnel nkabangaye, ariko bazotoberwa, kuko ntushobora kurwana na rezende, kurwanana na rezende discipline. Burya ni naco catumye ahanini na FARDC itsindwa ku rugamba, kuko yifatanije n'abantu b'abanywarumugi b'aba indiscipline atavye igisirikare bize. Ico rero kiri mu bituma Burundi bugiye gutsindwa budateye n'intambwe zibiri, kuko urumva ni igihugu c'akajagari, ni igihugu c'amabandi. Abarongoye leta n'amabandi, ntibababaye abaturage, no gusahagura, n'ubwicanyi, n'inyigisho z'amoko, ese data, ibintu bitazwi bitabaho, ngo vyahima impaya, tutsi impaya, ngo bantu impaya, ibintu byo guhenda ibigugu nyene, nivyo bintu birirwa bavuga vy'amoko, ngo abahuta abatutsi abaki, ibintu bitagira mvura nivyo bacuritsemo imitwe, aho kuba ngo abarundi n'abarundi bakwiye agateka, bakwiye igisirikare n'inzego z'umutekano ziri professionnel, hakwiye leta ibabaye bene gihugu, irazwe ishinga no guteza imbere bene gihugu. Ariko bo n'indongozi zo kuguguna no kurya akari kahari. Imagine namwe igihugu kiri muri Afrika kitagira indege, igihugu kiri muri Afrika kidashobora kugura essence, bitoro, abantu hunze barataye, kandi benshi bataye igihugu cy'u Burundi ntabwo bahunze umutekano, abenshi bahunze inzara n'ubukene. Igitigiri kininiya nk'ibice 80% z'impunzi abantu bahunze Burundi bahunze ubukene n'amagorwa, yenda nk'ibice 20 byo bari by'abantu barondegwa bakeya, bariya bakubise bagomvye gukubita kudeta. Ariko hari ibintu abantu batazi. Buriya umukuru w'igihugu President Nkurunziza yishwe n'ibicocoro, biti bicocoro byo mu mugambwe CNDD, no kuvuga bari abantu bita ngo inararibonye. Akaguru yakandayishimiye karimo n'ababunyoni, karimo n'abandi bantu barimo n'uriya Prime chef d'état major n'abandi b'ibicocoro bakomeye bajya mu nama nshinga amateka,
nibo bishe perezida Nkurunziza bamuhaye ishano ngo yobagora yobarogoya mu byo gutwara igihugu cy'u Burundi. Ariko biratangaje ukuntu abo nyene bishe perezida Nkurunziza aribo baguma biruka inyuma y'abantu ngo bagombye gukubita kudeta, kandi biriya byo gukubita kudeta biriya n'abaturage bari babishigikiye kandi byari bivuye ku kwitoza ikiringo ca gatatu. Murazi ko na sentare ya East Africa yagiye guca urubanza igaha rezo abariko baranka bagwanira ico kiringo ca gatatu. Ivyo rero rumva birababaje yo humva ngo mukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yagiye ngo agiye gusaba ngo abakubise kudeta Nkurunziza, kandi nawe ari mu bamwishe, ari mu bishe Nkurunziza, ariko ugaca usanga ariko ariyeza. Burya umudamu wa Nkurunziza n'abana biwe bari abahungu biwe n'abakobwa barababara cyane kubona hariko araturatuzwa ngo abashatse kumukubita kudeta, ariko abamwishe bararamanze biyita abamarayika. Ni bya bindi bya wa mugani bavuga ngo imwaro hiruka uwivye akaba ari wamwiruka inyuma. Rero iyo ni migani y'abarundi iri hariya. Rero muri make Burundi bwikwegeye bwigize bazariyere y'intambara iri kubera muri East Congo. Burya rero M23 nayo yaravuze ngo bazokurikira umwansi ngo bamukurikire n'ahava. Ico nico kizotuma buriya nubwo hatoba umugwi w'abarundi wifuza gusenya leta y'u Burundi, burya kuba Uburundi bwarugururiye umuryango iyo migwi, burya u Rwanda M23 barafite ubusha bwo kwinjira bakataka Uburundi, barafite right, barafite uburenganzira bwo kugenda gucecekesha intwaro niyo ziva. Rero muri make byari ivyo nagomba kuvuga ku bijanye n'ibiriko birabera muri Uvira. Rero intambara bloc 1 Burundi RDC niyo takataka zose, urumva amahirwe yo gutsinda n'ubusa kwijana, niko noshobora kuvuga. Hanyuma Alliance bloc de M23 Rwanda n'abandi bantu boba bashigikiye ivyo bihugu mwibanga canke mu bigaragara, amahirwe yo gutsinda 100%, kuko baramaze kubyerekana ko ibyo bihugu izo ngabo za M23 zifite ubushobozi. Inyungu nizi: ubwa mbere M23 AFC n'abandi baba bayishigikiye bazwi n'abatazwi bagiye ubwa mbere kuba ibihangange mu byo kugarura umutekano mu bindi bihugu bya Afrika no kwisi yose. Ivyo mu matwi y'abahegemoniste wa West ntibagomba no kuvyumva. Burya rero nico gituma ubona hagera igihe Amerika ikaja ku ruhande rumwe ikongera ikagaruka ku rundi. Ikibarya nuko muri Afrika hoboneka ingabo zishobora kugarura umutekano muri Afrika yose, ari guhasha abateroriste. Murazi ko abanyarwanda bamaze kuvyerekana muri Central Africa, muri Mozambique n'ibindi bihugu byinshi biriko birabahamagara kugira babafashe gucobogoza iyi migwi y'abateroriste. Rero kuba M23 nayo ishobora kuba igihangange muri ivyo byo kugarukana amahoro n'umutekano, bagakora ivyananiye UN, bagakora ivyananiye SADC, bagakora ivyananiye ikoranye. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane bikwiye kwandikwa mu mateka. Ikindi cya kabiri, kwizigirwa na US na Union Européenne, Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, kuko izo ngabo nizo zonyene zishoboye gukingira inyungu zabo ku byo bifuza mu masoko yo muri Afrika. Rero nico gituma iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu, kuba barutumwa ko mu byo kugarukana amahoro n'umutekano mu isi. Nkuko nari ndababwiye, iyindi migwi yarananiwe, UN yarananiwe, SADC yarananiwe, Union Européenne yarananiwe, East Africa yarananiwe, Russia yarananiwe, China yarananiwe, Iza yarananiwe, kuko murazi ko abagerageje gushigikira leta ya Kongo igoma, ariko iyo migwi yose igakubitwa igatsindwa. Rero vyerekana yuko M23 n'uwo bayishigikiye wese, iyo bloc bagiye kuba ibihangange, igisirikare gikomeye canditse amateka gikwiye kuba rutumwako mw'isi. Impanuro ngomba guhereza ko nizi. Impanuro ya mbere, ibiganiro na M23
direct nivyo bikwiye kuba hagati muri Kongo, nivyo ndabahanura. Hanyuma kuko nivyo byagarukana amahoro n'umutekano, nubwo Kongo na M23 barondera igisagara ari indani bakicara muri Kongo nyene bakaganira bagaheza, ivyo bintu byashobora kugarura umutekano mu gihugu ca Kongo. Mbega Uburundi bwo hanurirwa iki? Uburundi naco mfite ndabuhanura, n'umugani gusa no bacira uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kuko ndabona ibyo guhanurwa byaramaze kurenga inkombe, nta namatwi bafise yo kumviriza impanuro. U Rwanda no ruhanura iki? Gushigikira vyeruye revolution muri Afrika, ubwenge n'imbaraga zo gushira ubumwe bwa Afrika hamwe, gushigikira utwigoro twose two guharanira ubwigenge bwa Afrika n'ubumwe bwa Afrika. Ivyo barabishoboye kubaka Afrika itekanye. U Rwanda rushobora kuba pilot, bagashigikira bagakorana bari abantu bose bahagurutse bo muri Burkina Faso, muri AES. Burya n'igihugu ca Afrika y'Epfo buriya capfuye gusobwa gihenzwe ku vy'amoko, ngo ivyo bintu by'aba bantu nyene. Ariko nagomera abwire burya muri Afrika du Sud hari abantu bafite umutima wo guharanira ubwigenge n'umutekano wuzuye kuri Afrika, barimo ba Marema n'abandi benshi. Rero izo nizo mpanuro nagomba kurangiza mvuga ngo we are one Africa. Dushire hamwe, dushire imbere ibiduhuza, twirinde ibidutandukanya. Murakoze. Ahubwo n'amakinga kuko ari watumye uno munsi abantu benshi, imiryango myinshi uno munsi itakirangwa mu makambi y'impunzi, abandi batakirara ku nkekera, abantu bari mu matungo yabo mu gace bamaze kwigarurira. Niyumvira rero ahubwo ko abo bantu ari bakwiye guhabwa Prix Nobel, ariko atari Donald Trump. Rero abirabure ibihugu bya Afrika turakwiye kwikangura kugira ngo ibikorwa byacu by'indashikirwa byoye kuza byitirirwa abatabiruhiye, abatabiseseye amaraso. Hanyuma ku byo u Rwanda na AFC/M23 mu biganiro barimo na leta ya Kongo, bakwiye kumenya yuko guverinoma ya Tshisekedi ntabwo ari partenaire fiable. Ntushobora kubabwira ubwa mbere burya eregaye